talking about love, and they're talking about peace. Ukabuli pepu zobu wandera sama, ukabuli gani zobu wandera sama, ukabuli njabu zobu wandera sama, kabuli mugenzi zobu wandera sama. Wo 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 Rastamani, come on, say. Rastamani, come on, say. Rastamani, come on. Rastamani, come on. Tulime, turore, tukirame, tugwize umwimbu. Abana bacu ntibicwe n'inzara. Kora twiteze imbere. Kora twiteze imbere. Udakora nakaje, oya nakaje. Hello, nizera ko umeze neza, natwe turameze neza. Ubu nitwiga tubipresenta kiretse abashitsi nibo baza kwipresenta twe batumenyereye, ariko reka nongere ndabaye kubera nta mugabo atinya kubivuga kiretse kiretse iriya mashikane ngira ahava byanka ko yivuga, ariko ndabona umenga urameze neza. Umeze neza none wewe? Ndameze neza cyane ndashimye. Waraye bien? Wale umva navuga neza. Rero umvuga neza nyine wako Samara imukoza akantu mutambwiye. Kakandi abakobwa murabisubiriramo kwanza jewe. Kakavuga abahungu bakunda kwavuga. Meze neza. Ya okay, ntajo reka bijya barabibonye byabaye byari ibintu nyene bisanzwe umanyene kandi biri hagufi bijya abari hagufi. Ariko byari bimeze neza kandi byari byose cyane. Yego. Hama nkuko mubizi rero ni Tarasisi ho ku ministry nkuko mvanga mubimenyereye uwo munsi twabazaniye Rastaman Carton musanzwe mumuzi kuri screen zanyu, ubundi ni mushasha nabaza kubidondora. Cyo musikanje nawe amaze imisa bidondora simpaka ngo bazarasubiramo kubera muzokana mumubona. Aya ubutanza zondondanda mubwira. Umuha nimero ya telefone cyangwa hari mikaje? Ndamuhari mikaje. Wumvise. Cyangwa ndamuye byose cyatangura gukora kuri mikaje. Buyak. Ni kuvuga ugira umuntu ngikira amahera ucubona izina giye. Ya reka rero twakire umuhundi mu Rastaman kuri screen za Tarasisi ho ku ministry twagwaha ikaze. Ego murakoze cyane. Jendi muzukuru wa Rasta nkabone twakwizera Aristide banyita White Mind Marasta. White Mind Marasta. Ego bure. Nako je nkafandana gibagiye. Amazina ni menshi mugacu baza turarifata gake Mind. Yes, Yeah. Marasta. Okay. Tutarinze kurandira rero uwo munsi wakwanje niki harahabaye umunsi mukuru. Uwo munsi rero umuntu ngenge yatanguriye ku bibazo sinza gutangura yananguriye ku kibazo Nagira wari kubanza kutubwira ngene byagenze. Oya ngira manze Genda bikeneye. Bijya turabigaruka ko mugabo reka banze mbaze nka jewe mugaje nane nanze naye mbonye ko ndi murasta. Wakozaga kumurasta. Wabyumvisemo. Bijya narasanze mu burasta ngo ni ku mutima ariko bambwira. Aho bambwiye bati we gusa nimishiremo umutima kuri murasta. Byose bishagenda neza. Ucuba wabaye murasta. Kera. Rero uwo munsi akabazo ngira ntangwe kubaza kugira ngo nakabari kwikirana bahera amatsiko. Mbega twaraye twibutse umwaka ugira kangahe wa Bob Marley. Byari ivuka canke kwari byari ivuka rya Bob Marley canke twibuka aho yapfiriye. Je cyane. Twishura je naje ngaho sino kwishura. Bisanzwe Rasta mu bisanzwe ntapfa kuko Rasta ni jambo ni bikorwa twaraye twibutse aho twibuka gutaha kwiwe muga twari gutaha nk'abandi yabaye buhindura isi. Nkuko bavuga ngo yapfuye we yagiye kwananya imirimo yarasinziriye muge biko birabandanya kitima nako tiko turifatanya nawe mu kubandanya byaragi mu kwibuka urupfu rwiwe muga utawe urupfu rw'abandi kuko bandanya ubutumwa bubandanya kugira Rasta gume yumva ayivuga bigeze. Ya aho nyene nashatse kumenya wari umwaka ugira kangahe? Umwaka ugira 41 namba ntiyenze sinzi ko mutamayo Yego nivyo. 41 2022 Katreveni kombe ko yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981.
tariki 11 ukwezi kwa gatanu. Yes. kera cyane mbega Aho imvura ariko iracika ariko uwo munsi wo kwitaba kwiwe haraguye imvura nyinshi kugira cyane. ivyatsi bitotahari intama zabe zibura ubwatsi zibandanya zahira. Yego. ako kantu karimo gashashe Ni gahita ibyatsi bitotahare yari imvura ya nyuma ati abafise babika amazi bibimba ibinogo baziganya amazi ko intama ubwatsi bisaba ko buguma buvomeko. kandi rega n'ivyo mu kwa gatanu nta mvura ibihari Ariko uwo munsi yaraguye imvura nyinshi ramahindwi yigwa kugira ati mwitegura afise amarodi cyangwa afise ibyo bitanga ibijya binogo bishasha bigihe bano bintu byo kubandanya dukurikirana imico kama. Bavuga ati dusibure tugire imiserege kugira hari ibiterwa byama bitevye bya byama mu kindi mbwa ntizobura amazi tuze turavomera nakugira baravomera irengarenga. Uwo munsi wabaye ntibagirwa cyane gose. Kubera iki warufise n'akabazo ushaka kubaza reka basi natugenda kagire kubera iki abarasta ariho n'indirimbo ya Bob Marley yitwa nimba ari green kubera iki abarasta bakunda ibintu bya green ni kuvuga ibintu bitotahaye bisanzwe green twebwe tuba turi nk'abantu tubaye mu burimyi cyane cyane keshi hajya ushima ko ivyamwa bimeze neza ivyamwa biragira amababi asa n'urwatsi atotahaye ariko bikama ivyamwa by'amabara atandukanye. Ariko ya mizi ikava muri ya mababi atotahaye akava muri ya mizi ifise aho ironka amazi. Yego cyane. None uko ivyo bintu bitotahaye byavuye mu civugo yakoresha Muzara Kidube yakoresha Bob Marley. Okay. Nico civugo yakoresha cyo kuvuga ibintu bitotahaye iki bimeze gute? Ariko mu kuvuga ko bitotahaye nuko keshi iyo yaturukije imyaga ziwe y'intama mu ishamba yagiye kuragira yashima ko uwo munsi yahagishije yaravye nyene asanze itera imeze ivyatsi bitotahaye yacura ariko aho zishitse ziko zirarisha ntizidoga zavuga ati haranaze. Urumva yari afise intama aturutsa izo ntama ni twebwe tubaranye turisha izo ntama ni Rastaman ni filozofi mu bizana izo ntama nizo nariko numva zari byancaba intama zigatuzi cyane umva ni ntama icamwa igiti ciza cyamwa byiza niho biva ariko ico giti cyama byiza imizi gituma igiti gitagata ni muri bwa buryohe bw'isi. Urumva bivanye n'ivyo yakoze niyo mpamvu mudashobora kumwibagira. Oya bakurikiza iragiye. Okay. Urumva ko intama je nabona ubavuze intama namamona zimenyene zimwe tubona hajye kivuga ngo intama ntizibure ubwatsi zirisha mu mutwe haje directement ko izijya ntama nyene tuzi baturutsa ku kiziriko urumva ubu ntuge utavuga neza ko ari intama mu Okay. Reka tumere nk'abatera imbere nabwiye ko tubanza kubibazo hama ivyejo bijya by'umunsi mukuru navyo tuzaza kubigarukaho mu nyuma kubera burya Rastafarism abantu benshi ntibayitahura muga yo habanje tuno tubazo benshi arabanza bakinjira bakacabona n'impamvu ya munsi mukuru nabo babibaza ko bayizi utariko bayizi utariko rero ikintu nagira nshobore kumenya idarapo rya Jamaica naryo ririmo ibintu by'urwatsi rubisi burya yo Bob Marley ntiyagize mu ruhara kubya bijeho ubizi. Okay, aho nyene reka ntaco bavuze ko Rasta Never Die yabaye usinziye ne kuvuga yarasize akujya abantu bo muri Katolika bavuga ko hari umusubizi wa Yesu papa umva umuntu wese arafise umuntu asiga mbega nkamwebwe nk'ubu ku rwego rw'isi yose Rasta ubu niwe dushaka nawe atishwe ku rwego rw'isi yose nuhe muntu nk'ubu mufata ko yoba yarasubiye mu kibanza ca Bob ari umusubizi wiwe nibaza ko icariho ciwe cyoba kihari batenga mu karere ndimo mu Burundi mu Burundi ni wewe nibaza ko noba icariho ciwe ntiwibaza ahubwo niko bimeze mu Burundi ni wewe ni wewe kuko gendeka kubesha nta wundi ndabona afite trade zingana uko kandi akora igikorwa cha Bob Marley neza kandi agikunze benshi usanga bapfa kuyitirira ariko ugasanga ibikorwa bakora bihushanye nivyo Bob Marley yakora mugabo mukuru ntabara mukuru wiwe ubundi nawe uvuga ati je vraiment mukuru wanje mbona ubu nawe bari naka pana mu Burundi kubera mu Burundi wowe nimero imwe gushika kuri nyinshi ego turashimye cyane gose amateko muko muraduha ariko
ayo mateka ntibarayemeza ariko fendofe bazoye Erega ari ibintu bidasaba amatora. ya Yagiye bitoza uri umwe boca batora bangahe. oya amateka ubwa mbere jewe ngo Imana yarayamaze kuyemeza nibaze yuko udashaka kuyemeza biramuraba je ndi umwe ndibaza ntibesheye ngamu mu gihugu cyangwa muri Afrika ndashaka kuriha itike y'imodoka numvaga ko n'abantu bamaze kwemera Erega n'indege no kutarapima je ndi umwe nshaka kugurisha isura y'uwanje umuntu adashaka kunyifotoza ko atamaye amahera kubera isura yanje nimwe ku isi kimwe nuko turi mu bihugu bavuga bitaramenya agaciro k'umuntu bitaramenya agaciro ka rasta ariko nibaze yuko buke bazomenya agaciro k'umuntu kubera ku isi yose turiko turaraba abantu uwaye wa mbere mu kintu mu bihugu biteye nk'iburayi byo hanze uwaye wa mbere mu kintu wowe uteza kuba umuntu nk'intwari bibaye ngombwa n'agashimwe uraronka kuba uwa mbere mu kintu aho ngomvye kuvuga iki nubwo yuko aho ngomvye kuvuga kwanza iyi sura y'uwanje ibyo nibaza yuko ari ya mbere ntihenze muri Afrika ni bakeyi bafise dreading nk'izi mu bihugu byateye imbere rero ari ukuntu baraba kuko bibaye ngombwa n'amakompetisiyo araba ku muntu uba ari uwa mbere mu kintu kanaka nyamburi mugufi kurusha bose wewe uraronka prix nyamburi muremure kurusha bose uraronka prix parce que ubu ufise valeur ikomeye ari n'umuntu meka kubona bahaye agashinga umenga mu Buhinde yarafise imishatsi imaze imyaka 80 na imishatsi wapima metero umenga nimbe 6 sinibuka neza mugabo yari imishatsi miremire baramuhaye agashinga mu isi urumva nyine agashinga niyo kabura rega bayikoreye umuzigo je rero ndiko ndaharura ndiko ndaraba ukuntu Imana yo barangize sije navyigize Imana yabikoze rero ko nanje uno munsi narimwe kuba umuntu w'amateka umuntu w'icubahiro umuntu kuba nk'intumwa kwa kubera iyi visage mubona vise ni y'intumwa rasta ibyo tuza kubigaruka ko kubira ibyo habe duta cyane mugabo ibyo turakigaruka ko muri parti ya kabiri nashatse utubwire nimba ari muri Afrika cyangwa ku isi yose umuntu mvuga ati vraiment uwo murasta ni w'icitegererezo uno munsi akiriho uvuga ati ego vraiment ubu naho twomutora ati ni musubirizi wa Bob Marley ni naka wewe appreciation yiwawe urakoze cyane gose bon rero umuntu nibaza ko umuntu no amateka gose akomeye n'Imana yamuha amateka wa mbere ni Bob Marley uwo twahimbaje ku munsi w'ejo warabibonye ukuntu byagenze twarariye twaranyoye twarazimanye n'abantu batari bake bose bage banezerewe shaka rero hariho n'abandi akiri muzima hariho n'abagihamye mbere no ngaha mu hoteli banye iko nubwo ko amateka yakozwe ejo n'amateka akomeye cyane gose hanyuma mu bantu bakiri bazima gushika no munsi jewe sinoshobora kumenya ninde mugabo jewe ubone wemera ico kibanza ndaciha parce que niko daraba ubuzima bw'umare bwo gufasha abana bumwe barabara kugendera ama prison atandukanye kugendera abagwaye mu bitaro je nibaze yuko jewe no bandi mu bantu bambere bakora ivyo bikorwa canke babikoze kandi zobanda ndabikora kubera ibikorwa by'amateka nibyo byatumye mbere na Bob Marley tumwibuka abo wa mbere aba king of reggae umuntu akomeye cyane gose ubona umuntu yibuka ku isi yose burya aba yarabikoreye umvise bisanzwe abanyamyuga reka ntituvuge ngo abaririmbe abantu b'abanyamyuga bose bafise akantu kamwe ahurira sindi bakumvise umva ni jewe nta wundi uriyemera nta kuntu woza kuvuga umuntu kandi ahari ntagukurikiranye ariko nashobora kumunganira mutama wanje gatoyi ko Bob Marley yavuze ati iba icyo ushaka kuba ariko ni wakiba wizumya ko wakibaye kubera iki byazo bari karagufata amasanamu bazobona ko icyo washatse kuba urico yavuga ati utamba yirorera we yaririmba agaca yigira avuga ati ko ndabivugiye ngaha abazovyumva nagiye bazovuga ati kumena nje muwe yavuze ntarimo uvuze ati ni wewe uriwe uvugiye muri tende byo kuyibona avuze ati biba icyo ushaka kuba ariko ntuzomya ko wakibaye mugabo kora icyo ushaka ko bijana n'ico woba
naho mu bisanzwe no munsi Bob arabandanya ariho gusa nitumubona kujya kumubona muri ya image ari muri bya bikorwa ndimwe yasiga tweretse ati mube muri ibi bikorwa ko nazo usanga babaye jewe mu gutazi kuri jewe niyo mpamvu no munsi rimwe turahonyora aho yagiye arahonyora benshi dufite n'amasanamu n'ishusho yiwe tukiri kuri wewe nyene uremera basi ko mu Burundi Carton Rego no munsi niwe niyaciye hano kenshi baravuga ati rega Bobo yazutse amubonye ku bicapo erega nivyo utaramutse igana ati nabonye ku ifoto bwa mbere nzi ko kumba tapfuye ryo baduhenze mugabo tumaze kuyagansanga none Bobo muri bya bivuga by'uyo mugabo tandukaniye ku mazina ariko imirimo ni yaye okay reka rero twinjire muri sije yo munsi na nyene kari akamye bya tubanze dutahuzanye twumve umva Bobo Marley Rasta never die ni je Bobo Marley acariho aca mu bantu okay hama twari duhimbaje umunsi mukuru wo aho twari turibuka Bobo Marley kubera iki twibuka Bobo Marley akibere cyane ngo Nejure yishure reka twishuye Bobo Marley no mufata ko ari nk'igitangaro cy'isi bivanye n'ukuntu isi imuzi n'ukuntu imufata je nibaze ko kusi yose atawundi muntu n'umwe turumva cyo turabona yibukwa kusi yose apare ya Jesus Christ Jesus ni Yesu cyangwa sinabizi bwana nawe ntibukwa hose abamizima ntibamwibuka Yesu abamizima ntibamwibuka mugabo Rasta no mu bamizima hose ariyo no mu batemera Imana yarabaye international mu buryo novuga bw'Imana mu buryo butanasanzwe kubera yabaye international je ndiko ndaraba ibihangange byavuye nga ku isi abantu bakomeye cyane gose ndarabona abantu bakomeye nga mugabo gushikura umunsi ndiyumvira ne kubera iki batamwibuka ku isi yose n'ibyo yakoze cyane n'ibyo ariko arakora nibyumvikana rero ngo yuko Bobo Marley ibyo yakoze yarushije abandi bose ariyo mateka yatumye ashobora kwibukwa ashobora kuba nkaje uko na Rasta kuba ejo gusha n'isaha turi muri ambiance twibuka umuntu Bobo Marley wenyine nta wundi muntu n'umwe tugira twibuka kuri isi yose atari Bobo Marley okay merci beaucoup merci nyambari abandi bibukwa okay ni benshi bibukwa ariho bako gasore ngayo wacu ariho nabandi benshi bose ntwari zarabaye ntwari zarabaye mugabo nuze Bobo Marley nibaza yuko yoba yaratsinze amatora mu bijanye n'uburyo bw'umuhemu ya Rastafari man okay ejo reka hama rero ejo umunsi mukuru warabaye uragenda neza je gushikisa ntano na hamwe ndabona ngo hari umuntu atanga agize ikibazo nazinduke ku marezo social ndaba nta namwe ariko bavuga ngo abarasta batije akajagari nta namwe ndabona umurasta baragize nka accident ni kuvuga ko umunsi mukuru mu bisanzwe 80% abo baragenze neza kiretse ibindi dushobora kumenya mu nyuma none iyo 20% yo yikuriye kwiki cyangwishire ko guko jana ndiko ndaraba byari ibintu biryoshe cyane nabonye ku mafoto siho narindi byari ibintu bisa neza kandi mwari mwakoranye kuko mwese muba mu rero yego vraiment byari bimeze neza naryohewe nanatamvye je gusa ngora nagira adrede nayo nyene kugira yubwira hamwe ikintu wambara ugira uzi no direde zawe ziri ngaha ku mutima kama miye mugabo uri abantu wabonye ko ameze kwazi Rasta n'ibikogwa wabonye ko ameze nawe nagusigire Rasta icyarico okay nico nagira nagusigure Rasta icyarico nico nagira shike kubera ejo bamwambye ati umva je nanye namuhamagaye ngo Rasta je toya vuma umva rero nico nagira shike kugira yemera ko Rasta ati umva mwisanzwe uravyo umenga ratandukanye no mugabo bose ni Rasta kuko uranandusha uravye nta kibazo ugeze mubaza mugaje ndandusha shima rero ari ndandusha arusha abandi je uyarakomeye gose arusha benshi mu Barasta icyo nagira shike ko burya cyari cyo nyene benshi rero bavuze Rasta bumva babona dread ega niko kweki biguma dushaka gutwagwa n'indi mizwa babona dread bakabona reka tuvuge mu kirundi bumva ubusage kubera kuva kera ubusage bwari buhari ubusage bwari buhari kuva kera kuri basokuru rero dusigure majambo avunaguye Rasta nigiki
Murakoze mu majambo batoye reka duhuyu adafise dread ko bavuga ngo urabizi ko ufise dread reka reka nje basi agerageze murunganirana nacu araza kunyakiraho nza kunanirirwa mu bisanzwe nkuko ndose kandi kanyabwanda bivuge wohora byibaza amenye aho byagiye biragoranira ko rastanga agiye gutebera amusize mu kintu kimwe c'ikibazo kandi gihanzise rasta amusize mu kintu c'ikiyabura mutwe kitwura umuntu ubona ko umengo umuntu wese mu rasta ni umuntu akora ivyo bintu bituma rero n'ububa azi ko ari rasta avuga ati nkabyerekana nkashira kuri dread je nkagira iki bavuga ati nanje niko gwanyishe ariko ni kwa kundi kubicyuri utazi kuri ico mumaze kugitoza tugasanga nawe urico ko rasta no mose hageze ni ibintu bimuranga akora by'iterambere kuri we no ku bandi kandi rasta ikintu kimuranga no kunezerwa ubwiyo atamuntu ahungabanyaje umutekano kandi akagerageza kuryoherwa mu byiwe bishoboka ibidashoboka akabyirengagiza kubera agiye kwinezeza mu bidashoboka usanga agiye konona imico iranga rasta. Rasta no munsi dread birashoboka ukaburi rasta mu gihe uzi akamaro kazo. Mu gihe uzi uvuga ati aha nizimbuza ibyo nkora nta ngorane uvuga ati nzintera ingorane yeneye uri rasta. Mugumenye akamaro ka rasta yuko ari ibyo akora bimuranga mu byo tuma n'abandi bafatiye kuri we bo berakarero nkaho. Bisanga imajambo make rasta n'ibikorwa. Rasta n'ibikorwa nico kintu kimuranga, nico kintu wenyine akora yidegembya kumva ati je ndiwe nakiteguriye sagahato. Bisanga rasta ni freedom. Muco ushoboye, muco ushaka, kidakunda ukihangana. Nkiri tukiri aho nyene. Rasta asengaye. Rasta asenga ageze mu basenga avuga ati gisabo ni cyakindi ni gushimira Imana mu byo yadukoreye kuko no musaba bageze beshi basenga basaba ngo Mana wo mpibi. Ariko rasta no mu avuga ati Mana ndashimye ibyo wankoreye kuko ari byasezerano rero ransezeraniye. Shimye ibyo wakorewe. Kuko niba senga uvuga ati yesenga ni dini rinaka nzoshaka uzobiki uzopfa wifuza cyangwa cyenibuka akantu nasomye impera gusoma kavuga ngo imbere yo gusaba Imana banza uyishimire kwanza kuvyo ufise. Reka ni kwa kwizera ko wacu kuri mu bikorwa. Uko maze kuvuga ati Mana ngo masenge shima bijya gukoreye ko ivyo yakwemereye ni gwawe izo bigwa kujya biguteguriye ko kudusenga dukora. Urizera ukavuga ati ko nizeye ko bizokunda mugace ndango ngaho njya ngo bizokunda kora wizere ushire mu bikorwa hama usenga uvuga ati Mana ndashima mbandanya muri bwa buzima wanegurira. Mu majambo make rasta ntarabidini ahageze vraiment ni muhira arasenga avuga ati Mana ndazi basenga Imana ya indi gusa ko bayindurira amazina. Haba yivuga mu giswahili cyangwa mu gifaransa ugasanga ko bari bariko barabihuriza abandi bakayituka ariko ico bayisaba bose ni bya bindi ndifuza kubibi ariko biza cyambere no kwanza tugashima warakoze Mana ko nabo mu guhereza gisabisho bose baravuga ati twuname tugire iki dushimire Imana ukumva ko bose bari hano gusaba no kujya ngo turashamo imigwi aba bakayituku abandi bakayituka ariko intumbero ni yayindi. Inushiri Mario rasta musanze muri Katolika arasenga musanze mu Pentecote arasenga yego nta namwe ko badusohora. Okay yego cyane je nabayinjiye mu rasta tumwinjiza nawe uriwe ujya niwe kwa doye kano kanya nibukebuke babuke kwigo rugendo bitozo usigaye kumenya uduterme ja Rastafari ico nyene umva aricyo kibagi ja Rastafari ni cyo kuno bamaze Rastafari no kuvuga ni rasi ry'abafashe mu giratini babikora bayiha intumbero ja n'Imana kujya bavuga ni Jehova mugaca avuga ati kabishiye muri ja ashaka guriza ko indimi naba nabare ariko ni ry'Imana kandi iyo Mana nijya bose aba amadini atandukanye ni Imana twayise ngo irindi zina kujya usanga ngo rirayobeye urivuze cuma ngo we nturi muri bandi musanzwe n'ibitabo byiranda bivuga ko Imana yitwa amazina menshi gusa kugira ngo bitandukanye n'abandi gatoya ntandukanye n'abandi mujya kumva ati ibinda kubwiye byanditse aha ko byo kuvuga ngo byanditse hari gihe usanga ibyanditse byatezwa ko wokora wabyirenga gice mu gihe utabikoze kandi ko byanditse ahantu uracumuye gukoresha mu bibizi mwaje mvuga ati ibi mvuze narungurutse ndabisoma aho biri mugase nibuka aho biri ariko ibinsomye ndababwiye birahari nshize muri iki ariko birahari mwamvuze ngo byanditse hari ibindi ntasomye usanga binyereye kandi ko no bamwe mugira mvuze ati byanditse aha ndagomba gutandazimiza bamwe bamwe ngo utasomye hajya uzozimira ibi yanuguriwe gusoma hariho ho. Okay tubandanije aho nyene tubandanije aho le 11 mai kubera iki le 11 mai kubera iki tutaguma umva umenga Bob Marley yobaye umuntu umva mu buzima bwose tuguma twibuka kubera iki
uganye n'ibiri reka tuguma tumweza ni kwa kundi uwo munsi ikintu gifasha abajya bamukurikiye ni kuja hamwe bajya abandi kwe nk'abatuzi twebwe icyo turi twe ntacyo tuzi bo nibo bakitubonamo twe nako tukakiyumvamo rero uwo munsi Ruhonzi mavuga ati ko ari uwo munsi benshi bazi ko ariho yapfa njye mu gitondo ati abarasa bahuriye aho ujya mu munsi ariko ubundi munsi imisi yose ibandanye tutuma muri bwa muri ya wani rope nuzonsanga nibyo dusanga ko nani twabura no munsi ejo tutari kumwe ko turavuga ejo turi tariki 10 no munsi turana programme ya tariki 11 nawe ndo abarasa betwa kandi n'ikindi kintu nabonye abarasa kandi turamenya ntibamara ngo ukwezi ngo bavyitegura oya babitegura buca biba niyo tuguma kujya kuntu bahura biranatuma bamenyana kuko hariho nk'ababa binjiye mu mugwi w'abarasta baba bataramenya ariko ujya munsi biratuma bisanzura bakagaragaza ico bari nabo uwo munsi Jenda kumva cyane usanga nk'akantu cyenda gufasha ko buze ujya munsi gitondo cy'umunsi beshi babimenya twebwe keshi dusanga n'umuntu yagufotoye utazi ko yagufotoye nawe ubundi rasta mukora ikiza nasaba kamera ngo mufotoye ngo baratanga cyane nzo kamera kumwibuka ugasanga n'umuntu bamutoye ahantu utazi ko banamubonye kubera iki mu kujya munsi kubera beshi banabumenya bakabyitwararika baravuga ati twababonye abarasta nawe ubundi kwerekwa mu bikorwa igihe cyose abarasta barakora ibikorwa byo gufasha nene umva ko aricyo kivugo cyane yego ufashe utigiye gusubiza yego hama reka umunsi mukuru warabibaye kandi wagenze neza kandi byo mwana nadutumiye natwebwe tutari tuzi ko turabasta turasangira ivyo rero byaheze kare tugaruke kuri Tarasisi wo ku minisitiri nayo mu bisanzwe hanaboneye ko abarasta bashigikirana urabona ko duheruka gutanga gukorana na Carton yakize kubabwira gusa twahaswe no kubura tubashira kwanza mbanze felicitation Carton kabisa ibintu biko biragenda neza kandi rero urabona ko twatanga gukorana hagera na Ruhonzi je nabonye kweri abageni twatanguye umunsi mwiza twatanguye Ruhonzi numva ko Ruhonzi ikijamwo umva ko byari bimeze neza hama nagiye ndabona abantu abagenzi be baza kumufelicita ariko n'ubu yashikiyemo yumva twamufatiyeho mu bisanzwe mugabo kugira nyene nawe urabona kandi kadusubira ibintu byiza sinzi ko nawe yari mu uwo mugabo abantu baje kumufesita canke yaraje nyene kugira arabe Ryan haraba kandi bakunda ka Ryan no kujuda barabe Ryan aho yaraye Ryan byo abisigura iki kuko mu rasta kwe kitwa Ryan Ryan ni ntare nayo nejewe sinzi ko muhora mubona utokoha ku mamodoka atandukanye tugurisha turashira ko isura y'uwande tugashira ko n'intare nico nabajije kubera iki rasta akunda kuyita intare nubwo ko muri ibyo bintu bibiri abatabona kure babona bibiri umugabo twebwe tubona ikintu kimwe kandi bakora bose babona kimwe rasta n'intare ijya ntare nayo ni rasta nyene urumva ikintu kimwe gisigura intare rafise ubusage nayo yego ubwo rasta mushkuro musi aba yarateye imbere yarageze mu rundi rwego yageze mbere gufasha igihugu cyangwa ibihugu bivanye n'ivyimviro afise ariko ikibazo rasta yagiye agira cyagumye kigaruka gushika no muzi kigaruka rasta barafasha mufatira mu ntumbero y'urumoke baca mufatira mu ntumbero y'ubukozi bw'ikibi icyo cyatumye tudashaka gutera imbere kubera bariko baraduha ikibanza twebwe tutari mukwiye kuba tudashaka no gukibamo twe turi mu ntumbero ya one love peace and love amahoro n'urukundo ariko Babylon kuzere Babylon murambabarira ku isi hari ibintu bibiri murambabarira wari wese yashobora kumva Babylon icarico rasta icarico kugira ngo mu wese yaje ibintu azi kandi yumvise ku isi rero nasigaye ko hari ibintu bibiri hariho isi n'ijuru hariho Adamu na Eva hariho Kaini na Abeli hariho umugore n'umugabo nawe twubwira gutya mu bihimba basi bitugize ni biruzuzanya usanga byuzuzanya ari bibiri kimwe cyuzuza ikindi byumvikana yuko rero rasta ibaho kandi itanasanzwe ubwo yuko rasta noshya mu ntumbero y'iciza Babylon noshya mu ntumbero y'ikibi tubisiguye ku bundi buryo
kumvikana. Rasta ni umugiraneza. Babiloni acaza kuvyonga. Babiloni novuga ko babita gute, novuga ko hari umubisha, hari umugizi wa nabi. Okay. Umugizi wa nabi rero kandi rero nakaririmbo waririmbye umugizi wa nabi rero si ikintu kimwe, ni ibintu byinshi, ni beaucoup de choses kuba umugizi wa nabi. Kuba umugizi wa nabi ni ibintu byinshi, harimo ubwicanyi, birapana n'inzira baba waciye, harimo ubusambanyi, harimo gufata ku ngufu, harimo ibintu byinshi mu bijyanye n'icyo kintu. Nuko rero Rasta iri mu ntumbero y'ububisha. Mu kindi nibaza cyo kumvikana wari wese Rasta n'ivyo Babiloni iri mu ntumbero y'ububisha, Rasta nawe ni mu ntumbero yitiza murambabarira nabyiteranije. Ego murakoze. tukiranyere gato yema reka je ndafise akabazo k'amatsiko nejo nashatse ukamubaza ariko reka ndakamazi no munsi ndashaka kumenya izo dreads za office zimaze imyaka ingahe. Izi dreads zanje zavuye mu mubabaro udasanzwe pendant 10 ans muri prison. Kushikora umunsi zifise imyaka 32 32 ans. 32 ni kuvuga wagiye muri prison waratanguye kuba uri umurasta cyangwa wabaye umurasta wageze muri prison? Oya dread oya no ndiko ndaba aja mu mugwi w'abarasta. No, umuntu avuka ari rasta. Nawe ico ndacumva ko wavukiri rasta. Ego ndacumva ko ico wabyemeye utabyemeye byakuraba. Ni kuvuga Trangeza izo dread nizo muri 1990. umva ego ico ndacumva yuko umuntu wese avuka ari rasta, ariko ndashaka kumenya kuko utanga kugaragaza ibikorwa vy'umurasta wabitanguye ryari? Je ibyo bikorwa nabitanguye kuva ndi muri prison. Ndabye souffrance abantu bari bafise, ndabye abantu barenganwa, ndabyiki naho mbere byatumye niga na music kugira ngo bibaye ngombwa turenganure abandi, kubera je nari mu bantu barenganijwe cyane gose bitanashaka gusigurika. Ndarenganijwe gose kumva gufungwa vagabo sans dossier, si ibintu bisanzwe. Uno munsi rero twateza kuba abantu bakarorera kugira ngo bari twaciyemo bindukemo ikindi kintu cyo shaka gufasha abantu benshi. Okay reka rero tubandanye umvise idread zimaze imyaka 32 zirasoma none abo basanga zirasoma. Rumba kirengira akandi kabazo. Carton afise imyaka ingahe? Yesu imyaka 32 je twagende buri kukiye 32 kwanza iri kurarenga kwa mezi 5-6 ariko apreske 60. urabona ko utobimuha ko afise imyaka nki uravye n'ivyo akora ntavyo reka hama hari akandi kantu naciye nibuka ariko aravuga ivyo barakunda kuvuga ngo umurasta ngo nijwi ry'umunyagihugu, ibintu nk'ivyo nijwi ry'umuntu ari we wese. Kuvuga arashobora kubera indirimbo nyinshi z'abarasta vraiment usanga zitanga message ihanura, kandi usanga ziriko ziravugira n'abantu, usanga ikavugira ariko aravugira umuntu ugasanga hari nk'umuntu yumvise iyo ndirimbo hari uwo yarenganije ugasanga aciye abiheba. Reka tugaruke ku uri umugenzi wa Carton kandi ndabizi kandi nabibona urumvise ko Carton yaronse contrat y'abantu bagiye gukorana, uri wavyakiriye gute mu mugenzi wiwe? Bisanzwe niko ndakubwira kuvuga ati iyo ugomba ko ibarabara ryiza ribe ibarabara ryiza gerageza ubonye uri kuratambuka uri kure, kubera ni wewe ritaguhandeza guhanda uri nyuma yawe. Ubu n'umuntu ahaca agenda yicira inzira, kandi mu kwicira inzira ntaraba ngo ninde cyangwa nuriya, akora ineza yigendera. Primo no munsi ndamuteye intege ahubwo abandanye n'abandi bamwumve ko babana yamutera intege, nawe ntiyicaye uko ari nuko ashoboye akoresha imvugo afise kandi bishobotse akanitanga mu buryo buke afise. Ntajewe ya keshi yambara imigambi afise nkumva ko habaye nk'abandi babiri bokumva imigambi yiwe bokuba kinyabutatu kandi ugasanga ibintu bimeze neza. Ndabona ko umusari karishurwa nicyo gituma navuga ati uno munsi nkeneye kuba ntari Babiloni, ko Babiloni n'ujya muntu ashaka gukora icyiza kuri we mugabo gitanije mugenzi we inabi kamusigira umubabaro, ariko bavuga ati biryohere bose nigendere bazobyamamaze nawe ndoba ntacumba, ariko bavuga bati ni Amerika yakavuze bishoze tunamwite America Bob, ko Amerika ari muri Bob. Iyo tugiye nk'ahantu bamwita Bob benshi n'abana benshi bariruka.
rero uno munsi namuteye intege nabandanye nabiyumviriye kuba bomushyira ahabona muri iyo kontra ni ukuri ntibihenze kandi ahubwo kandi umwanya we ngira ngo wari uwunyene nanjye ndamuteye intege cyane igihe cy'umuntu kizi kwanza kugira umuntu aje mu kintu nuko ari cyo gihe kiba kigeze igihe cy'umuntu kiragera ubu nico cyari gihe kandi byose bivana ku nturi kuritwara mu bintu kandi ikindi kintu nkundira abarasta umuntu atagisha y'ikintu ubundi mugenzi bagezeko mugenzi bateye intambwe bararyohe ugasanga ni fresh ni muri ibyo byose byoba ku bantu ni wa munezero one love wa munezero ushobora gukora uri umwe mugabo ukanezereza abantu igifyo utazi n'igitigiri cabo ushobora kuririmba indirimbo ugira iryohera abantu utakinayizeyeko ariko akishyurwa muri iyo ndirimbo atari kumwe n'umuntu umwe kandi abaratani bari mu bantu indirimbo zabo zitanga ku buntu aho isohoye ku message yagira mu ibarabara kubita gitari ayiririmba ubutumwa arabutanze ntanarindira bamurihe si vya bindi ngo ndayimuja tukareka wiryoheye canke uwikoze ko niba si vya bindi ngo ndayishime ntarayisohora ngo ngo izova mwibihoya barayikora ko icyo ashaka ko cyo kirakunze yankoyewe izobirashe kandi irashe ni mu gutwi ariko nta muntu ahwera twafashe umwanya munini gatutangure tubashime turakoze cyane ariko shaka ko duhereza nyene mu ambiance birashoboka nyene akantu nza kumva nyene akarere muza kumva nyene ko dushira muri mood yo kurangiza tunabashimira cyane ko mwatwitabye turabashimiye cyane fasha batishoboye fasha batishoboye bari mu barabara n'abari ku musego kora icyiza kagisanga imbere kozi nabi iraguherekeza fasha batishoboye abatishoboye bakeneye kubaho abatishoboye nabo n'abantu nk'abandi hariho indirimbo mwaririmbye byo ushaka unkishira ngo rastamani ngo nk'uwo buri pepu ngo sinayibuka neza kora twiteze imbere iyo ni indirimbo ijyanye n'ibintu bijyanye n'iterambere kugira ngo abana bacu tubarondere ntibicwe n'inzara twaririmbye ariko kandi yaryoshye cyane ngo wande ngo nk'uwo ibintu sinayibuka neza mugabo ivuga ngo iyo ndirimbo ni Rastamani Common iramagara abarasta kuja hamwe kugira ngo barabe ico boshika nanjye na mikrofone ndagiye Rastamani
kijambere tugwize umwimbu abana bacu ntibicwe n'inzara kora 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 twiteze imbere kora 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 twiteze imbere udakora nakaje oya nakaje udakora nakaje oya nakaje byose bizova mu maboko yacu naho tureza amaboko naho tuzopfa twishikanye stamani kamon stamani kamon stamani kamon stamani kamon wo 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 ya merci ubise ko jomo rero aba ni babiri ejo bari nka trans kandi bose bari nka trans reba Sumba ko nahise ngenda ndayibuka ari cyo ko ari wajo yakujuye cyane none gushitse ubuzi pepo ubu wande mu utakoze ega nivyo binye rasta neva dai kuko wewe impepuzi wangu uzivuye ko basige barakumbika kwita kuko ega rero bashimye cyane kwa masho kwitaba turabashimiye cyane nizeye ko n'ikindi gihe muzoshobora kwitaba kubera umurasta burya umuntu akora ikintu atiteze inyungu ariko ibyo barayibona fendof fendof gake rega n'ubundi bajya mose mu mujye mu ngatanye mu minonde inyungu zifuma ziba zitaboneka mu Brazil fumuro ibenzagiro y'Imana rero tubashimiye cyane bakunze bacu mwana y'imubwira subscribe cyangwa sabone bivana no kubona telefone yawe kuri cyangwa imashini yawe kwereka mubwire na partage kugira ngo n'abandi babandanye babibona amatuyutse ko kuri YouTube ni Tarasisi wo ku Ministry TV, kuri Facebook ni Tarasisi wo ku Ministry TV, kuri Instagram no kuri Twitter hose nuko kuvuga izina rimwe ugiye hose ukatubonera tubona abana mu following kugira ngo tubone ko ibikorwa tubakorera ibikorwa turimo bibashika ko nko twababwiye igikorwa cyo gufasha turacari mu ntango mugabo muzoza murabibona mu minsi mikenya aho tuzotanga tujare kuri tele dukora ibyo tuvuga tubishyira mu ngiro. Turabashimiye cyane bane mwana namwe ciao ciao hasta la vista.